mu bintu Rufyiri yavuze avuga yuko lobije twazanye itari soutenable, nibaze yuko atabafise ibikwiye yokorerako. Twamusaba rero yuko nakaryo keza nabo nyine ko boza baraca bakarondera inkuru imbere yuko bandika, kuko nico kintu twama tuko turavuga kino gihugu kizokubakwa n'abantu bose, nikizokubakwa na leta gusa. Hanyuma nibaze yuko ataco twunguka yo turiko turavuga ibintu birondera gucafuza leta canye kuyishikanayo. Bijanye rero ni intambara iriko iraba mu karere mu kigobe cy'Abarabu, yoyo turabona yuko nituzi bizobejo. Uno munsi tuzinduka twumva yuko umukuru w'igihugu wa Amerika azokumvikana na Iran, ejo kumva byapfuye. Rero nitubona neza iyo biriko biraca. Ivyo rero twarabikoreye ko kurokita gusa turabe yuko abo tuzanye mu kazi koko bari bakenewe, nidusange twagize bimwe by'amarecrutement social canke bimwe byo kuvuga ngo nuwi wanje shaka kumuha yicara, koko amafaranga yaratekanije mugabo ikoreshwa ryayo. Inama shikiranganje, umushikiranganje wose azotanga urutonde rw'abakeneye kuroka, atange n'amaprofile namba akeneye uzoza gucukura ubutare atwereke icyo azozana nk'umusaruro. Iki rero twaragikoze yego cyane kuko twaragize inventaire y'abakozi bose, hama turabiye ko koko abo bavuga ko bakeneye n'ahandi bahari twubakura tukabashira aho hantu. Naratanze uheruka ningaha nko muri ministère y'energie urashobora gusanga afise umu economiste nka batanu bakeneye nka babiri, ugasanga akeneye wewe yuko tumuha ujejwe iby'amasoko nanga nguvu, muga gasanga ujya muri economy genda mufise n'amafise w'amasoko nguvu noca ndamumuha akamutwara hariya nanjye akasubira, tukaza kurokita rero mu nyuma twabonye ibyo byose yuko byaheze. Nabo bahinduka ku munsi hamwe byoshika ni gute twokwigwanako, kuko murazi yuko 2015 yaratwigishije cyane, uravyuka no munsi kumva ibintu byahagaze. Rero twagiye muri yo ntumbero yo kuvuga ati yuko akimuhana akazi imvura ihise, nicyo gituma dushira ingufu cyane gutoza amafaranga mu gihugu. Riske yindi twaravye ni riske ijanye n'ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Tanganyika yaduze, izuba ryatse, imvura yabuze, canke ibijanye n'ibi by'ubutare, amaresources naturelles, kuko nayo nyine n'amariske. Mu gihe tutabikoze neza nk'ibi by'ubutare byashobora kurucikira ingorane, kuko no mu bindi bihugu byarabonetse. Rero muri no ntunganyo rero ibyo byose twabikenge no hino kugira tugabanye ibintu byose byotuma tudashika kwihangiro twihaye. Twaragize rero isesangura ridasanzwe y'ayo mariske yose, hama biradutuma rero twantisipa tukeka nk'ibi bijanye n'ifumbire. Nico gituma bisaba yuko nk'ivyo bintu byinshi tugurira hariya turondera andi masoko mu bindi bihugu bidafise ingorane, nk'ibi vy'igitoro tukarabaho muri Nigeria ko ari hafi y'iwacu kimeze gute, nk'ibi vy'ifumbire ko bafise ifumbire byifashe gute, canke ibihugu bibanyi dusanzwe dukorana bifashe ijanye n'amasoko. Aha nashaka tucumve neza iyi approche proactive ya gestion efficace de la commande publique no mu kurationaliza aya ma dépenses publiques, nuko muri ino ntunganyo ama marché public manini kuri shigwa mu gihe y'ibwirizwa turimo 2025 ishira 2026, uburyo umunsi wahijya yejo itariki 10 ejo twarongeye ko umunsi umwe, no kuvuga yuko ikintu cyose kitazoba cyabaye liquide muri finance kuri no budget iheze. Ubu n'abakozi twababwiye bafata ikonje bagenda, no kuvuga ko ikintu cinjiye inyuma y'itariki 10 tutacakira, kuko nidushaka kuzana ibimwe twita amaresta pay. Amaresta pay na hamwe yaba yateguwe muri budget, mugabo usanga ibintu byose babizanye ku munota wa nyuma. Ndibuka duheraheza umwaka wa 2023 shira 2024 twari dufise amaresta pay yegereza yaba imiliyardi amajana 5. Amaresta pay ni tuba twarayateguye aza yiyongera kuri deficit dutanguranye. Murakoze n'iteka umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka, nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka,
uba mwese abashinga amateka n'abasanzwe bakora ngaha mu n'amashinga amateka abo twagendanye umushikiranganji ujejwe cya leta abajejwe umutekano bari ngaha umumenyeshamakuru. Imbere ya byose nagira banze kubaramutsa amahoro y'Imana, ndayisaba yuko tujya imbere muri kino gikorwa kidasanzwe kuko ni igikorwa kiza kidushoboza gushitsa umugambi twashyizwe imbere muri ino mwaka kazoza bwo guhindura ubuzima bwa bene gihugu. Ndabivuze ndabishimikira kuko twicaye ngaha nk'abantu batoranijwe kugira dushoboye kujya imbere mu kurongora kino gihugu. Hariho ubutumwa tuba dufise, kuko tuba dufise hanini mu butumwa bujyanye no kuraba yuko ubuzima bwabo tujejwe bugenda neza. Nashimye kubitangurira kuko mu kibazo gikomeye ati ko twari dusanzwe dufise bije twarimo iyi nshasha ije nakahe karusho izanye, ni ikihe kintu twokwizeza abarundi bagiye kubona nk'impinduka. Ndabivuga gutyo kubera dusigaje imyaka 14 kugira tushike kuri cya gihugu cifashe, n'imyaka 34 kugira dushike kuri cya gihugu cifashe. Umwaka wa 2025 wari wafashwe n'umwaka novuga w'intango cyo twita année de référence, akaba bijeri yakoze ubwa mbere aho tuheruka ngaha twaratanze nka evaluation yakozwe kuri rya bije ya mwaka wa mbere byifashe gute. Ni naho nshaka ko kibazo wari mubaje ati amadefi yarahari n'ayahe, kuko tushoboye kuyidentifya dupermeta kuza muri ino bije nshasha tuza tumenya icyo twokosora n'ibyagenze neza ingene twoshimikira ko kugira ntidusubire inyuma, kuko turiko turubaka umwaka wa mbere aheze muri yindi twari twavuze ari 15 dusigaje 14. Ati kuri uno mwaka rero wa kabiri ni ibihe bigiye gukorwa kugira tumenye kuri bwa Burundi bwifashe twifuza ivyo wabije ari bishasha n'ibi. Naho nashaka gutangura cyane kugira twerekane ino neguro y'ibwirizwa rero itegura amafaranga leta itekanya gukoresha mu mwaka w'2026 ushira umwaka w'2027. Rero ino neguro yiza yisunga hanini rwa rukurikirane rujanye no gutegekanya amafaranga leta ikoresha, mugabo tutabikora ku mwaka umwe, tukabikora twerekana ati mu myaka 3 mu myaka 4 amafaranga twifuza gukoresha naya. Tukaja tubifatanya rero na bya bindi biza n'umusaruro twita performance, hanyuma tukanayitegura twisunze cya gitabo twaje gushikiriza mu misi heze cerekana intunganyo y'amafaranga ingene twifuza ko yokoreshwa, ingene yotorokanywa ku myaka 3, kimwe twita ya document de programmation budgétaire économique pluriannuelle twari twashoboye gushikiriza ngaha, aho twerekana mu myaka 3 kuri budget ya 26-27 28-29 bizoba byifashe gute. Ino rero neguro irasubira kandi gashingira cyane ku ntumbero twakuye ngaha cyagiye twaza kuganira kuri kino gitabo twaje kubabwira. Hariho byinshi byatanzwe nk'intererano twafashe rero turabikorera ko biciye muri cya kiganiro cya débat d'orientation budgétaire kuri ya document twaje kuvuga. Kuko mu gutegura budget twaravuga ati ngibi byo twateguye muri leta, amarekomandasiyo parlement yaduhaye n'ayahe twoshimikira ko muraza kubibona ari by'amashuri ari byo muri kaminuza ihe, ni ibihe leta yifuza gushimikira ko, ni ibihe abenegihugu bashaka. Ino neguro kandi irongera igashimikira cyane mu kuraba cya gitabo cya plan national de développement
ibirimo yuko turiko turabikurikiza kuko izohera umwaka uza muri 2027 tugasuya kandi tukaraba yuko ibikorwa turiko turakora bihuriye na bya bimenyetso mfatiro mwe twita mu Gifaransa ama indicateur murazi ko dufite ibimenyetso mfatiro 9 bitwereka ko turiko turagana tuja kumbona kazoza na bya bimenyetso mfatiro 100 bitwereka ama efe impinduka zagiye ziraba ku mwaka. Ikindi turabira ko twarabiye ko na ico twita ya migambi mu bisata bitandukanye byo twita ama politique et stratégie sectorielle nabyo nyine twarabikoreye. Muri make rero cyo turaba rero amafaranga uko agenda mu gisata kimwe n'ikindi dufatiye kuri ibyo byose tuheje kuvuga, tukaca duha rero inguvu nyinshi cyo twita ama priorité mu kuraba za nkingi zitanu zimbona kazoza, kuko murazi inkingi ya mbere ivuga ku bijyanye no kwiyemeza kwa leta, icyo mu Gifaransa twita engagement de l'État. Icya kabiri ni kimwe cya efficacité économique, ni ibihe turiko turakora bijyanye n'ibiza n'umusaruro muri bya bisata twita les secteurs productifs. Inkingi yindi ya gatatu yerekana bimwe byo kugabanya ubusumbasumbane, kimwe cya équité sociale, uburyo twarungitse intara zose ziribonamo, amakomine yose aribonamo, ibisata byose biribonamo. Icya kane tukaraba iryo terambere turondera irafitanye isano na ya nkingi ya kane ivuga ku bidukikije no kubungabunga iby'imico yacu byo twita ecologie na patrimoine durable. Nitwibagiye ivyakahise, nitwibagiye ibiriko birakorwa na severe, ibiriko birakorwa mu masite touristique n'ibike byose. Hanyuma cyane tukaya turaba ko ino neguro twazanye ko tubona yuko ikeneye amafaranga, babafashanya bikorwa biwacu usanzwe dusangira runo rugamba rw'iterambere baterereye uburyo bungana gute ko tufise tuzokoresha ava ngaho, canke babandi b'abarundi baba hanze nabo nyene bazoterera gute. Biri muri ya nkingi ya gatanu ya partenariat futur. Ino neguro rero cyane cyane igamije iki? Icyambere no kwigamije gushigikira ishigwa mu ngiro y'imigambi itandukanye hanini izoshobora kuzana umusaruro, kimwe twita la croissance. La croissance atari ya yindi ngo twadugije umwimbu w'ikawa ejo ukacugabanuka, oya, twadugije umwimbu w'ikawa, twashoboye guhingura, twashoye hanze, yazanye amafaranga ashobora gushira mu bindi bisata, kimwe twita croissance durable. Hanyuma rero twaturaba yuko ino bwirizwa tuzanye riza koko rishimangira za minduka turiko turifuza kuzana kubijanye n'amafaranga ya leta akoreshwa bimwe bya budget programme biriko birajya mu ngiro koko ko twabitanguye muri 2023 ushira 2024. Ivyo twabonye bimeze neza tubana tubishimangira ko canke turiko turasubira inyuma. Ikindi nuko ubu tuyifuza yuko ifaranga ryose risose buri mwaka tuba dufise ikintu twokwerekana cyakozwe dushobora kwirata, kimwe twita gestion axée sur les résultats. Hanyuma kandi bikaza bishimangira ibi bintu byuko intwa bijyanye n'ubutegetsi ko bushika hasi, ko bwegera bene gihugu koko, yuko batazokwama barinda kumanuka ibujumbura kugira baronke ibyankenerwa. Ivyo rero bikaba bigamije ku yuko ingene leta isanzwe itunganyiriza bene gihugu byateye akarusho, kimwe twita efficience et action publique. Bizoca rero bituma rero bwa buzima bwa bene gihugu bworoherwa. Rwa rupapuro yarakeneye wa mwigisha atarinda kumanuka ibujumbura, rwa rupapuro mwene gihugu yarakeneye gutwara kwa muganga aruronke hafi kw'izone, rwa rubanza baramucira akarinda kuja mu mateje hirya no hino cyangwa matini ruherere hariya hasi. N'ivyo rero tuba turiko turashimikira ko muri no budget turiko turakora. Muraza kubona yuko budget iza kuba présenter yerekana amafaranga azokoreshwa mu aho twita niveau central, ayazokoreshwa mu ntara n'ayazokoreshwa mu makomine no mu mazone. Ikijanye rero no gushimangira ivyo kwegereza ubutegetsi abene gihugu,
ubu nicyo gikuma ari priorite mu byo turiko turakora, kuko bigamije guteza imbere hasi ahabene igihugu cyo twita le développement local, tubikishije muri rya tegeko ryabwirizwa rijanye no kugabangana igihugu mu ntara zitanu no mu makomine 42 n'amazone 151. Rero niyo muri yo numbero rero twaje turaba nibiki byagiye birasabwa kuri ibyo bisata bitandukanye nagiye ndavuga. Rero mu gihe twako turategura ino neguro twarashimikiye ikintu cyo kumviriza abantu bose, cyo twita le cadre participatif. Si bya bindi nabisubiyemo bije yari yo muri finance gusa, igategurwa muri finance ikakizana. Ubu mwarabibonye yuko abatwara ibitaro twarabahamagaye, abamustaneri twarabahamagaye, abatwara amashira hamwe leta ifisemo imitahe twarabahamagaye, baya batusanzwe dufashanya ivyiterambere twarabahamagaye, turabumviriza kugira tugire uguhitamo kwiza, meilleur choix y'ivyo kugwa, kandi turabe yuko n'amafaranga uko twagiye turayagabanganya mu bisata bitandukanye byagiye bikogwa twumvirije abantu bose. Ndongera n'akaryo ko gushimikira ku byo twabonye Orikome yarungitse, aho yavuze ko hari ibisata bimwe bimwe twibagiye mu magara y'abantu, mu bijyanye n'imiti y'abene gihugu, nabo nyine twabibonye. Mugabo byinshi muri ibyo bagiye baravuga, nazi yuko abo twakoranye muri komisiyo ijejwe n'ibya finance byinshi barabigarutse ko bibaza ko muri raporo baza gutanga y'abarurikome n'abandi bose baraza kubura yuko ibyo tutashoboye kubona abaserukira bene igihugu barabibonye, kuko baravuga nk'ikintu kijanye yuko ata bintu by'imiti twashizemo, ko ata miti twashizemo, ibintu byinshi bagenda baravuga. Ndazi yuko mu nyishu nyinshi ziza gusohoka muri raporo komisiyo itanga, bisigura rero yuko burya ibyo dukora baradukurikirana, kuko ntitwari tuzi ko bariko barakorera no kuri iyo bije, mugabo basohora urupapuro raporo ingana gutya. Iwacu rero biradushimisha, kandi bibaza yuko gikuru nuko biza gutorerwa inyishu. Ino neguro kandi irashira hamwe uburyo tuzotororokanya muri OBR, ikacimanuka ubuzotororokanywa mu ntara bungana gute, mu makomine ubuzotororokanya bungana gute, kugira buze gusahiririza bwa bundi novuga ikigo OBR kiba cyatororokanije, mugabo dusanga kenshi budakwiye. Nk'icyo c'imiti naho kitaboneka ngaha ayuko Kamebu tutayihaye amafaranga, mugabo mitiweli murazi ko abakozi ba leta baterera, nk'ubu nka mitiweli barayibwirije yuko itegerezwa kuduza amafaranga ajya mu by'imiti. Abamustaneri barabizi yuko ubu bahawe itegeko, muraza kubibona 40% y'amarosete azotozwa mu makomine ategerezwa kuja gusahiriza leta mu migambi ya investissement. 40% ya bitegerezwa kuja muri budget d'investissement. Ni kuvuga PTB ya komine niyaza tukavuga yuko nka gitegerezo kwinjiza miliyaridi 10 banditsemo, ni kuvuga imiliyaridi ibice 40 by'imiliyaridi 10 zitegerezwa kuza mu bintu bya investissement. Tuca turabifatanya yuko chaque commune yose itegerezwa kubaka bijya bito novuga le ajya ma AEP 40 kuri budget yiwabo. Turaboblige yuko chaque commune itegerezwa kugira au moins 2 morgue bategerezwa kubaka. Ni ibintu two turakora kugira duhamagarire nyine baza gusahiriza leta murajya amafaranga. Ikindi twashimikiye ko nuko imigambi y'iterambere n'ibikorwa bitandukanye ubushikiranganje butandukanye buzokora butegerezwa kuraba yuko ni bingahe mu bikorwa batekanije bizokorwa muri komine. No kuvuga zijya departement 11 zitegerezwa kuba zibona mu bikorwa zizokora ziserukira ubushikiranganje. Ajya ama direction provinciale 16
ategerezwa kwibona muri budget icyo ariko araterera. Hanyuma rero ikindi gihambaye nuko tumaze kubona ivyo bikorwa amafaranga azokoreshwa turaba yuko ataguma mu bushikiranganje hejuru, ayagenda mu ntara agende mu ntara, ayagenda mu ikomine agende mu ikomine, hama leta isigare iraba gusa ikurikirane yuko ibikorwa birashirwa mu ngiro. Ivyo rero bizokorohereza n'abagenzi bacu b'abashikiranganje mu shigwa mu ngiro y'imigambi yose twagiye turiha, kuko bizogabanya kakazi kenshi kahora kaba au niveau central. Muri yo numbero nyene ino neguro irashimikira cyane cyane ku bikorwa twita yuko amakomine yashize imbere. Nk'ubu hari miliyari zishika 42 aho twasaba yuko amakomine atwereka neza ibikorwa 2 canke 3 bazoyakoresha avuye muri budget y'igihugu. Aho rero yiyongereza ku yandi ubushikiranganje bari bwashizeyo mu makomine canke mu ntara. Hamari ikindi rero twise ama-activité phare ama-ministère yose yagera ashira imbere mu gikorwa ca precadrage cyari cyabaye. Hamari n'ama-activité yavuye mu nama nshingamateka nayo twarabye ko yashimikibeko, n'ayandi rero ibikorwa bihambaye biri muri wa mugambi wo kunagura ubutunzi, kimwe twita le programme de stabilisation macroéconomique. Gacyo nyene cyaracitse urupapuro rw'inzira ko cyaremejwe. Turaraba ko ibikorwa biko birakogwa bitaza bivuguruza ivyo twifuza gushika ko vyo kugabanya bimwe twavuze cya kinogo kiba kiri muri budget ya deficit budgetaire. Tukaraba yuko bimwe twiyemeza yuko ibiciro bigabanuka, bimwe twiyemeje yuko atakuza kurondera amafaranga muri berbe yuko kuko mu mwaka uza twifuza yuko atanarufaranga rumwe tuzoja gusaba muri berbe nka avance. Icyo rero twacihaye nk'intumbero. Navyo nyene turaraba yuko iyo budget bijya bikorwa twashyize muri nyamugambi ugiye cyo kunagura iby'ubutunzi rya programme de stabilisation macroéconomique yuko ibikorwa twateguye bitajya en contradiction. Bisigura iki yuko amadepense yose tuzokora ataza ari amadepense extra budgetaire, igikorwa cyose kibe cyateguwe. Ivyo bikorwa byose rero byarashoboye kuza muri ino neguro dushingiye turavye la pertinence yavyo, tukaraba n'umusaruro bizozana. Hama rero tukaca tubisohora muri cyo kimwe twita plan de travail budget annuel kuri ino mwaka twagize. Hama rero nuko rero nico twita ama-crédit budgetaire twagiye turayaharirwa mu ministère atandukanye kugira turabe yuko imigambi itandukanye leta yashira imbere yose twayishitse. Ikindi gikomeye nuko ama-PTBA yijya migambi ifashwe mu mugongo n'abafashanya bikorwa hamwe twita les partenaires de développement hamwe n'ama-PTBA y'amashirahamwe leta ifisemo imitahe bitwa ama-SPP n'amakomine n'ibitaro byose byarateguwe byaje biherekeza ino bwirizwa nk'uko itegeko ribidusaba muri article 63 ya loi organique des finances publiques. Si bya bindi twahora tubiva ngo tuzobizana mu nyuma. Hanyuma mu kugira dushimangiye cyane ku bintu bijanye na gestion budgétaire iri axée sur les résultats, nuko ino ndeguro ya budget twazanye no mwaka turiko turagerageza turabe yuko ijya projet annuel de performance nuko itegeko bidusaba. Turazi yuko twaracerewe gatoye mugati ko turayikorera kugira izoze bizotworohere kuza mu nyuma tuzana ijya raporo annuel de performance kugira se kibe nk'igipimo, kuko nico gikoresho dukoresha kugira turabe yuko ibikorwa byose twagize bifitanye isano na bya bipimo bimwe navuga bya bimenyetso mfatiro biri kuri programme yose biri no kuri action yose, aho ico twita les opérateurs bose baba barishize imbere barabico baterereye ko tegeza kwerekana ubushikiranganje bwose n'umuntu wese kwakoresha amafaranga ya leta ariko aterera iki mushirwa mu ngiro y'imbona kazoza dufise. Hanyuma kugira ibijanye na soutenabilité ya finance publique bikunde, hama n'ibi bya stabilité macroéconomique na la crédibilité y'ama politique leta ikora. Ino neguro rero
yarashoboye nayo nyene kwerekana icyo twokwita les facteurs de risque, kuko vyose ni vyera. Hariho ibintu nibitagende neza ko twabiteguye bizotuma tudashika kuri ico kintu. Twaragize rero analyse y'amariske n'amafacteurs yotuma ivyo twiyemeje tutabishikako. Aho rero no bivuga kimwe ku kindi muri ayo mafacteurs de risque twagize. Icyambere nuko hariho amariske macroeconomique, aho twarashoboye kuyerekana amatwa yatwerekana n'inyishu iyo byoshika nyine tuzovyifatamo. Hariho amariske ajanye na dette publique, ideni leta ifise. Mu nama shikiranganji twari twahawe twasabwe yuko tuca dutegura une note yerekana la situation de la dette publique n'ingene twifuza ko twobivamo. Murazi yuko umwaka urende twari mu bihumbi 6 birenga bigamiza kuba ibihumbi 7 by'amamiliyari leta ifitiye abasanzwe batugurana. Iyo note rero twarayikoze turayishikiriza nyene cyubahiro, tukerekana n'ingene twovyifatamo kugira nitubandanye tugwiza ideni. Ivyo bidufasha kugira bihumurize abasanzwe baduha amadeni, bumve yuko twabishize imbere koko ideni turaryemera, mugabo nibahagarika umutima ko tutazoriha, kuko barabivuga neza, ikibisuku y'ideni ikibinu tutariha. Ikibisuku y'ideni ikibinu kugideni ukatwara mu bintu bidakenewe. Rero nitwafata tugafata ideni tuyatwara mu bintu bizozana umusaruro, nibaza ko atakibazo. Iyindi riske ya gatatu ni izi riske geopolitique, izimindagurika ziri ko ziraba ku isi, naho tutaba tuzifisemo uruhara mugazi ziradukorako. Ibi biriko biraba muri Iran na Amerika biradukorako, biba muri Gaza biradukorako, biba mu Bahuti biradukorako, ibi biriko biraba muri Amerika izimindagurika ziradushikako. Ibyo byose twarabiravye. Iyindi riske turabona amariske ariye au secteur financier, ukuntu ibijyanye na secteur financier bitunganije ni ibintu vyotuma koko ivyo twifuza gushika ko tubishikako. Ibi vy'idolare mubona yarabaye ndanse mu kuduga, est-ce que le secteur financier nta ruhara bifisemo? Ibintu vyo gusohora amafaranga menshi agasohoka muri berbe nta nkurikizi bigira. Ibi bintu abantu bakura amafaranga y'amadolari tukaza kuyakoresha muri ekonomi, nta ngaruka bizogira. Ni biki twokora mu gutunganya neza amafaranga leta ikoresha hanze? Ibintu byose tukabiraba. Iyindi riske twaravye ya gatanu ni riske institutionnelle, ukuntu ivy'inzego bipanze, nta nzego zinjira namwo bipanze neza, nivyogira ingaruka kubijanye n'ingene amafaranga akoreshwa. Nk'ubu turiko turaheraheza ibwirizwa ryerekana ngene amafaranga azokoreshwa mu makomine, mu ntara no ku rwego novuga ko bushikiranganje, kugira nituzohave dusanga amafaranga twarungitse hariya mu makomine atakoreshejwe neza kubera tutateguye abantu. Iyindi riske turaba ya gatandatu ijanye n'ingene amashirahamwe leta ifisemo imitahe atunganijwe. Si ibintu twagiye gushiraho bizotuma dusanga turi mu madeni adahera. Ni gute amafaranga twabaye bariko barayakoresha? Muraza kubona ari intunganye twashizemo muri no bwirizwa ryerekana iyi marché de capitaux ni gute yoterera mu gutunganya neza amasosiyete ya leta. Hariho intunganye zibiri twashizemo zivuga ati amashirahamwe ya leta azora yerekana amabina yazo kuri marché de capitaux kugira ihamagarira abaza kugura imitahe muri ayo mashirahamwe aza kuyagura afise igicapo cha Onatel, afise igicapo cha Regideso, afise igicapo cha Sosumo, afise igicapo cha OTB. Ni gute abanyamitahe bandi bashobora guca kuri iryo soko bakagura imitahe kugira amafaranga bahora bakenera muri leta yuko twobaha nk'amasubside agabanuka? Ni gute twofata abifitiye amafaranga mu mazu yabo baza kuyakoresha mu kugura imitahe ngaho? Turerekana rero burusho amashirahamwe azokwerekana amabira yayo agacisha kuri iyo marché de capitaux akagurisha ama action yabiciye muri iyo soko. Turerekana ngene tuzoyahebera amakori, mugana twege bica bitworohera kuko ndusubira kandi gushira amafaranga muri ayo mashirahamwe.
Risque yindi twaravye ni risque ijanye n'ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Tanganyika yaduze, izuba ryatse, imvura yabuze, canke ibijanye n'ibi by'ubutare, amaresources naturelles, kuko nayo nyine n'amariske. Mu gihe tutabikoze neza nk'ibi by'ubutare byashobora kurucikira ingorane, kuko no mu bindi bihugu byarabonetse. Rero muri no ntunganyo rero ibyo byose twabicenge no hino kugira tugabanye ibintu byose byotuma tudashika kwihangiro twihaye. Twaragize rero isesangura ridasanzwe y'ayo mariske yose, hama biradutuma rero twantisipa, twerekana rero ibintu bitandukanye twofata nk'ingingo kugira dukinge canke tugabanye mu gihe bizoshika ntibizogire ingaruka mbi, icyo twita les mesures d'atténuation. Kubijanye rero ni intambara iri kwiraba mu karere mu kigobe cy'Abarabu, yoyo turabona yuko ntituzi bizobejo. Uno munsi tuzinduka twumva yuko umukuru w'igihugu wa Amerika azokumvikana na Iran, ejo kumva byapfuye. Rero nitubona neza iyo biriko biraca. Ivyo rero twarabikoreye ko kuko turazi ko bishobora kugira ingaruka mu kuduza ibiciro, na cyane cyane ku bintu dukeneye biva hanze n'ibitoro nk'ibi bijanye n'ifumbire. Nico gituma bisaba yuko nk'ivyo bintu byinshi tugurira hariya turondera andi masoko mu bindi bihugu bidafise ingorane, nk'ibi vy'igitoro tukarabaho muri Nigeria ko ari hafi y'iwacu kimeze gute, nk'ibi vy'ifumbire ko bafise ifumbire byifashe gute, canke ibihugu bibanyi dusanzwe dukorana bifashe gute. Hanyuma rero tukaca dushimikira n'ikindi kintu kijanye n'aya mafaranga duhabwa, dufata amadeni canke dukura kuri abafashanya bikorwa, aba partenaires de développement. Murazi ko nabo bahinduka ku munsi hamwe vyoshika ni gute twokwigwanako, kuko murazi yuko 2015 yaratwigishije cyane, uravyuko no munsi kumva ibintu byahagaze. Rero twagiye muri yo ntumbero yo kuvuga ati yuko akimuhana kazi imvura ihise, nicyo gituma dushira ingufu cyane mu gutoza amafaranga mu gihugu. Iyo rero novuga approche iri proactive twakoreye ko ijanye n'ibi byo gutunganya neza amafaranga ya leta muri ibi bijanye n'amasoko. Aha nashaka tucumve neza iyi approche proactive ya gestion efficace de la commande publique no mu kurationaliza aya madepense publique, nuko muri ino ntunganyo ama marché public manini kuri ishigwa mu gihe y'ibwirizwa turimo 2025 ishira 2026. Uburyo umunsi wahijya yejo itariki 10 ejo twaronye ko umunsi umwe, no kuvuga yuko ikintu cyose kitazoba cyabaye liquide muri finance kuri no budget iheze, ubu n'abakozi twababwiye bafata ikonje bagende. No kuvuga ko ikintu cinjiye inyuma y'itariki 10 tutacakira, kuko ni dushaka kuzana ibimwe twita amaresta paye. Amaresta paye na hamwe yaba yateguwe muri budget, mugabo usanga ibintu byose babizanye ku munota wa nyuma. Ndibuka duheraheza umwaka wa 2023 ushira 2024 twari dufise amaresta paye yegereza yaba imiliyaridi amajana 5. Amaresta paye ni tuba twarayateguye aza yiyongera kuri deficit dutanguranye. No kuvuga dutangurana deficit tukaca turonka ibifagitire bitarishwe by'umwaka uheze biza kongereza ya deficit. Iyo nayo mukwiri hari hamwe muzokumva ngo ari amariyere ngo abantu bari ko bararihwa, kuko biza vyiyongera ku bintu tutateguye. Nico gituma iyo ngingo yuko amarikidation yose ahera itariki 10 z'ukwa gatandatu twayifashe mu ntumbero yuko ibintu byose tubirikida mu minsi 20 berbe nayo kitekesa irihe twinjire muri bije kurikira atakirarane na kimwe dufise cyo kuri no bije. Kuko ico gihe navuze twari dufise 500 miliyari, umwaka uheze wa 2024 ushira 2025 amaresta paye yangana ni miliyaridi amajana 250. Twaragabanuye mugabo yagumye ari ubu azoba ari umugani makeyi, kuko inyuma yo gukora ivyo twace dufata turasaba ama ministeri yose yuko atwereka le marché en cours, turabire marché zose tazohera uno mwaka. Itazohera yose twaca dusaba yuko bayiprevoya muri budget ikurikira.
kuko naco bimaze kuza gutangura bije nshasha, ibintu bishasha ugifise ibindi bitaheze. Ico rero twaragikoreye ko kiraduha igicapo c'ibintu twarishe ibice 20 30, ibindi twabishira muri bije ikurikira. Iro bice bizoca bigabanya rero ico bita amaresta paye, bikaca bidutuma rero atabimwe twita mu gifaransa les goulots d'étranglement mu guheraheza umwaka, kuko usanga muri BRB bafise ibifaranga byinshi cyane bategezwa gusohorera rimwe. Iro bizoca bituma ya accumulation des arriérés na ya madeni ikigabanuka. Kubijanye rero n'abakozi, ino ntunganya shasha turimo yo kwegereza bene igihugu ubutegetsi, byaca bikenera yuko tugira turokwita abakozi benshi cyane. Muga twabonye yuko bushikiranganje bwose bwagiye kuzana ko buzogira amarokwitema, tugize dutororokanije n'ivyo bari bakeneye, twasanze havuyemo igisirikare n'igipolisi, kuko bobona ibinda guca hari iwacu. Twabonye ama ministere 11 zisigaye zari zikeneye kurokwita ibihumbi 17 nibo bategerezwa kuba rokwite. Tugiye kuraba impact budgetaire bizogira yari 60 miliyardi 75. Ayo mafaranga yarategekanijwe, mugabo mu kugira twicungere, ubu twavuze yuko kira gisata cyose kizorokwita ku kwezi n'amashikiranganje ikoranye izo bifise urutonde rw'abantu bakeneye kugira recruitment. Hama turabe ko abo bakeneye kuba recruiter koko bakenewe, kuko ubusukuro kita kubwo kurokita gusa, turabe yuko abo tuzanye mu kazi koko bari bakenewe. Nidusange twagize bibe by'amarecruitment social canke bimwe byo kuvuga ngo nuwi wanje shaka kumuha yicara, koko amafaranga yaratekanijwe, mugabo ikoreshwa ryayo inamashikiranganje, umushikiranganje wose azotanga urutonde rw'abakeneye kuroka, atange n'amaprofile namba keneye uzoza gucukura ubutare, atwereke icyo azozana nk'umusaruro. Ikiro twaragikoze yego cyane, kuko twaragize inventaire y'abakozi bose, hama turabiye ko koko abo bavuga ko bakeneye n'ahandi bahari twubakura tukabashira aho hantu. Naratanze uheruka ningaha nko muri ministère y'energie, urashobora gusanga afise umu economiste nka 5 bakeneye nka 2, ugasanga keneye wewe yuko tumuha ujejwe iby'amasoko nanga ngufu, mbwa gasanga ujya muri economy genda mufise n'amafise w'amasoko ngufu, noca namumuha akamutwara hariya nanjye akasubira, tukaza kurokwita rero mu nyuma twabonye ibyo byose yuko byaheze. Ico rero twashaka ko twagikorera kugira tugabanye za ngorane twara duhura zo gusanga imishahara yaraduze tutazi ingene yagira duga. Hama tumenye n'ingene abakozi bimwe vya mobilité bava hamwe bakaja hanze, hanyuma kandi tubone bimwe by'abagent fictif tubikorereko, hanyuma tubakure muri system. Ikindi twakoreye ko nikijanye n'amadeni, murazi yuko twashizeho kimwe twita stratégie de la dette à moyen terme gushika muri 2027, naho nyine turerekana ngene ya madeni tuzogenda turari habuke kugira tugabanye, tukore kimwe twita plan annuel de financement ya ekonomi wacu. Ico rero kiradushoboza kandi kugira gufata ingingo zitandukanye, ico no kwita mu gifaransa numero combinaison possible d'endettement. Ni gute twofata ideni aha mu gihugu, ni gute twifata hanze, ni gute twifata duciye kuri marché boursier, kuko Burundi niba raja kuri marché boursier na gatoyi kandi na hari shasha nayo nyine twikoresha, aho usanga amafaranga ashobora kuva mu bene igihugu gafinansa le budget, usanga ari amafaranga ashobora kudusaba ikiguzi gikeye cyane. Hama biradufasha kandi no kugira plafond d'endettement intérieur et extérieur ku mabesoin yacu ya financement kuri no mwaka w'amafaranga wa 2026 ushira 2027. Hanyuma bica bituma tugira la viabilité de la dette publique, tukabona ko ari ikintu kiri soutenable. Naco nyine nagenda kigaruke ko mu bintu Rufyiri yavuze, avuga yuko lo budget twazanye itari soutenable. Nibaze yuko atabafise ibikwiye yokorera ko. Twamusaba rero yuko nakaryo keza nabo nyine ko boza baraca bakarondera inkuru imbere yuko bandika, kuko ni nico kintu twama tuko turavuga, kino gihugu kizokubakwa n'abantu bose, nikizokubakwa na leta gusa.
hanyuma nibaze yuko ataco twunguka iyo turiko turavuga ibintu birondera gucafuza leta canke kuyishikanayo